Reka subira ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi chaîne yanyu ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bikeswo kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere by'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bikeswo kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ikaromba ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru abazindutse avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, n'iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abazindutse avugwa ijya nino. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu tugira tubashikirize muri iki gitondo, amakuru ahambaye, amakuru agarukana cane mu gisata ca politiki, ndetse tukaza no kurabira hamwe no mu yari karavugwa mu mutekano. Turaza kandi kurabira hamwe kwifungwa ry'aba general ndetse n'abakoloneli mu gipolisi bakomakomeye. Turaza kandi no kugaruka kuri zimwe mu mpfu ziriko zirakorerwa abanyagihugu bari hanze y'igihugu na cane mu gihugu ca Tanzania. Murabizi neza ko mu minsi iheze twari twababariye amakuru y'ifungwa ryanyeganyega batazira rya Koloneli Moyize Arakaza bataziranyeganyega, aho rero yapfunzwe yagirizwa kudandaza urudandazwa rw'igitoro mu kinyegero, ndetse ananagirizwa kuba yarashatse kugandagura abantu, n'ubwicanyi nabwo bukaba ari buri bumwe mu vyagirizwa uyu Moyize Arakaza bataziranyeganyega. Nyeganyega muramuzi ko yavuzwe mu mabi menshi cyane, aho yakoreraga mu mabanga yiwe, aho yanyuruje abanyagihugu batari bakeyi, abandi akabagandagura. Ntibitevye kabiri mu yandi makuru twaciye turonka ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 22 Nyandagaro, nuko Colonel de Brigade ariwe Gahutu Behate nawe murabizi neza ko yamaze gutabwa mu mvuto. Kuri ubu ngubu rero akaba yasangishijwe ibindi bihangange. Murabizi neza ko ba Arengiyome Bunyoni nabo bagaragaraga ko nk'ari bihangange mu butegetsi, kuri ubu ngubu nabo bakaba bamaze gutabwa mu mvuto. Ibi kandi biratanga akaroro n'isomo rikomeye ku bantu bigira ibihangange, kuko ata numwe ari hejuru y'amategeko. Moyize Arakaza rero bataziranyeganyega yaravuzwe mu mabi menshi mu mihinga itandukanye aho yakorera, ariko kuri ubu ngubu rero akaba yaramaze nawe gufatwa agatabwa mu mvuto. Turaza kubashikiriza ido nido y'ivyo bihangange ndetse nuko biriko biravundira mwibohero, na cane ubu ngubu abo baboretse gufwa nabo bakaba bariko barabumva aho bari bashize abandi ko nabo kuri ubu ngubu ariho boba bamaze gushirwa. Turaza kandi kurabira hamwe kuri biriko biravugwa ku rupfu rwa Koloneli Dieudonné Nduwantare, kuri ubu ngubu nawe yamaze kugandagurwa. Turaza kubashikiriza ayo makuru yose n'ayandi atandukanye. Ico musabwa mwibuka gufyonda suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Reka duce dutangurira ku makuru ya Colonel Dieudonné Nduwantare, uwundi murundi yiciwe muri Zambia. Biriko birashikira abarundi baba muri Zambia birateye ubwoba. Kuwa mbere harishwe Ndayisaba Alexis, kuwa gatatu mu gatondo naho haratowe ikiziga ca Ndayisenga Emery. Amakuru twaraye turonse nayo avuga igandagurwa rya Koloneli Nduwantare Dieudonné, nawe nyene avuga ko yishwe n'abagizi ba nabi hirya y'ejo ku wa kane nawe nyene bivuga ko yiciwe muri Zambia. Kugeza ubu ntituraronka ido nido rijanye n'urwo rupfu, abafise amakuru boya dusangiza. Abazi Koloneli Dieudonné Nduwantare bamwe batubwiye ko yaheruka gukukuruka mu gipolisi c'u Burundi, bavuga ko yakoreye cane mu gipolisi c'Inyamiramabi, polisi judiciaire, ndetse no ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Abamuzi neza bavuga ko ngo yari umupolisi akundana cane, bose ngo bashimika ku mutima mwiza wa muranga. Natwe rero turahoreje umuryango w'umuhisi Koloneli Dieudonné Nduwamungu, turasubiriye kandi kwifatanya n'abarundi baba muri Zambia mu bihe bitoroshe barimwo. Turasubiriye kandi kubakeza ku mutima w'urukundo abarundi bafatana n'ukuntu bafatana mu nda baba, ndetse n'abarundi nyene baba muri Zambia berekana muri ibi bihe bigoye barimwo.
Naho mu yandi makuru intwaro ni ya yindi nyene amabi bano bantu bakoze ntibigeze bayabazwa ariko bariko bisanga mu bibanza barongitsemwo abandi benshi ku karenganyo. Aba rero harimwo Colonel de Brigade Barite Gahungu, hakaza na Koloneli, arakaza Moyize bataziranyeganyega, Arengiyome Bunyoni ndetse n'ibindi bihangange bikomakomeye kuri ubu ngubu bikaba biri mu gasho. Amazina bise abandi niyo nabo nyene bariko baritwa abasi b'igihugu, abasi b'u Burundi, abapuciste, abasuma benshi uko barenganije abandi niko nyene nabo biriko birabagenera cyangwa se biriko birabagendekera. Hagati aho ababashirayo nabo ntibibuka ko ejo haza ariyo nyene bazoba abari. Generali Arengiyome Bunyoni, Colonel Desire Uwamahoro, Colonel arakaza Moyize bataziranyeganyega ndetse na General de Brigade Berthe Gahungu. Aba bose kuri ubu ngubu nabo bakaba bamaze gutabwa mu mvuto. Reka tubananize amakuru yacu mu Kayanza. Abazofatwa baturukishije ibitungwa bazocibwa ihadabu y'ibihumbi 100 by'amarundi ku nka ndetse no mu 50 ku mpene. Inka izofatirwa mu gahinga igomba kurihishwa nyene yo azotanga amafaranga 100 by'amarundi, nayo impene canke intama izofatwa nyene yazoriha amafaranga 50 by'amarundi. Izo ni zimwe mu ngingo musitanteri wa komine Kayanza ari kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa bafashe kuri uyu wa 20 Nyandagaro y'umwaka mu nama yahuje izo ndongozi n'abajejwe intwaro ku nzego zo hasi. Godefroid Niyonizigiye, musitanteri wa komine Kayanza, amenyesha ko abo baturutsa ibitungwa ngo batera amatati menshi hagati ya bene imirima ndetse n'aborozi, na cane iyo ivyo bitungwa ngo vyonye imirima. Musitanteri wa komine Kayanza akaba rero yashikirije ko abayobozi b'amazone aribo bazotoza ayo mahadabu, kuko ngo abakuru b'imitumba berekanye ko ngo batabikurikirana uko bitegerezwa. Naho igitegaho umugabo w'imyaka ishika 60 yatowe mu ruzi Ruvubu kuri uyu wa 20 Nyandagaro y'umwaka. Amakuru atangwa n'abenegihugu begereye urwo ruzi avuga ko uwo mugabo yariko ava muri komine Shombo yerekeza ku muhani wiwe kumutumba Ngobeke muri komine ya Gitega. Ageze kuri urwo ruzi rwa Ruvubu nyene, aho ngo bakunze kujabutswa n'ubwato, abahari ngo bamubwiye ko yorindira abamujabutsa, nawe aranka avuga ko azi koga, aca arwitereramwo ntiyasubira no kuboneka. Gushika igihe cy'isaha 12 z'umugoroba bari bakiriko barahiga ikiziga ciwe, bivuga ko ivyo yabikoze yasomye utuyoga. Abajejwe intwaro ku mutumba bahamagarira abantu kureka kugengera inzo nzuzi bakazitamwo ngo nuko ari muri ihe ecici. Naho utanyereraho kuba hagira ngo hubakwe ibarabara ry'ikaburimbo kuva ku Rubaho mu Kayanza gushika ku ruzi Kanyaru ni vyiza cane, ariko ngo abarundi basaba ko umuzibukiro ngo bawuronka imbere yuko ibikorwa nyezina bitangura, kandi ngo bakabarosa ubuzi kuko ngo nabo hari ivyo bashoboye. Ibi ni bimwe mu bisabo vy'abenegihugu bo muri komine Kayanza baraye basiguriwe na Abdulayi Keri yari aserukiye kuri uyu wa 21 Nyandagaro y'umwaka umugwi w'abahinga bagiye kubaka ibarabara ry'ikaburimbo kuva ku Rubaho mu gisagara ca Kayanza gushika ku ruzi Kanyaru rugabura Uburundi n'u Rwanda.
babanje kandi guhabwa inyigisho z'uko bazoronka umuzibukiro wabo ku bintu bazohatakariza imbere ya Godefroid Niyonizigiye musanteri wa komine Kayanza. Nta kindi basabye atari ukuhabwa imbere y'uko ibikorwa nyezina bitangura ndetse no kubaha akazi ngo kuko nabo ngo hari ibyo bashoboye kuko ngo hari imigambi y'iterambere iza ubuzi ngo bugahabwa abahandi. Naho butanyereraho imiryango 38 iri iheruka guhunguka yahawe isakazo yongera kandi isabwa kuja hamwe mu makoperative. Umuryango umwe wahawe amabati 28, ibiro 2 by'imisumari hamwe ndetse n'amafaranga yo guhemba abafundi. Muri ico gikorwa cakozwe kuri uyu wa 20 Nyandagaro y'umwaka inyuma y'umuhingamo bagaye impunzi Jire aserukira ubuyobozi bukuru bujejwe kwakira abarundi bahunguka ndetse no kubasubiza mu zabo mu ntara ya Butanyerera yashikirije ko imfashanyo yatanzwe mu ntumbero yo gufasha abo bahungutse hamwe ndetse n'aba ntaho nikora batagira uburaro. Uwo muyobozi rero akaba yamenyesheje ko hategekanijwe n'uburyo bwo guherekeza abahungutse bari mu makoperative. Ayamaze gufatwa mu mugongo akaba agera kuri 18. Ayo rero niyo makuru yariko aravugwa ngaha muri iyi mihingo itandukanye igize igihugu cacu Burundi. Na makuru rero muba muri ko murashikirizwa nimbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, munesha kuri bashikiriza amakuru y'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorwa amatoza. Naho mu yandi makuru kandi iterambere ngo ntirishoboka hakiri ubukene bw'ibitoro. Ishiramwe riharanira abarundi guca urwevu ndetse no guhindura ingendo kugira ngo bashike ku iterambere rirama Parseme ribona ko igihugu kidashobora gutera imbere mu byo ubutunzi ngo mu gihe ikibazo c'igitoro kidatorerwa inyishu vuba kandi na bwango. Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe avuga ko ibikorwa byose ngo byo mu gihugu bihagarara biturutse kwikena ry'igitoro ngo bigatuma ndetse haba agahombo k'umunyagihugu wese agatanga akarorero nko ku banyeshuri n'uwo wese afise akazi bimugora nko kwiyunguruza, eka ngo n'amashirahamwe atunganya isuku mu bisagara ngo akaba akeneye igitoro ariko ubu akaba adakora neza bigatuma ndetse ibijanye n'isuku ngo bihungabana. Uwarongoye iryo shirahamwe rya Parseme Faustin Ndikumana akababazwa n'imvugo za bamwe mu barongozi b'igihugu bavuga ko umunyagihugu wo mu ntara zo hagati mu gihugu wa ruguru adakeneye igitoro canke amafaranga mvamakungu mu vyo akora, akemeza ko ngo iyo mvugo itabereye. Ku ruhande rw'umunyepolitike Agathon Rwasawe abona ko leta ikwiye kuraba ingene itorera umuti ikibazo c'ikena ry'igitoro kuko ubu ngo hari akajagari aho abantu baja mu bihugu bibanyi kuzana igitoro bagishikanye mu gihugu bagaca bakidandaza kuri magendo. Muri Parseme bo babona bobo ngo bahamagarira leta gukorera ku nkingi zitanu kugira igihugu gitera imbere, harimwo icuka ciza ca politike, kurwanya igiturire, gukorana n'ibindi bihugu ndetse n'amashirahamwe. Bikaba kandi vyavugiwe mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro ku vyerekeye ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2025-2026 n'abahinga batandukanye ndetse n'abanyapolitike muri ino ndwi nk'uko bishikirizwa n'abari batubereye ngaho nyene.
Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha twe dusozera ngaha tuze gusubira mu makuru araza kuba ageze ko kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatohoza muri rurimi rw'ikirundi.